bwambere na mbere ho nagomba nsubire mfata akanya keza ndabakeze nongera ndabifuriza umunsi mukuru mwiza wahariwe Liberté de Presse uno munsi nk'uko musanzwe mubizi buri mwaka urahimbazwa mu kwezi kwa gatanu hanyuma ni mu migenzo ya RSF isanzwe iza iradukurikirana cyane igakurikirana ingene ibinyamakuru bitera imbere novuga mbere ku isi yose ari naco gituma n'u Burundi ibudasigaye inyuma irabuha ikibanza tukaba twatahuye yuko u Burundi bufise ikibanza ca mbere muri Liberté de Presse muri ibi bihugu vya Afrika y'ubuseruko mbese ibyo bikaba ari iteka ku binyamakuru n'abamenyesha makuru kuko vyerekana yuko u Burundi bugenda butera intambwe ishimishije ku bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru aho rero nkaba mboneyeho n'akanya keza ko kubakeza ndabakeze nikeje kuko mu mibereho ya misi yose twama turiko turavugana neza tuganira ingene twoteza imbere umwuga wacu ego nta vyera ngo de mu rwego rw'isi yose ngo twaba twarasubiye inyuma Burundi bwa bwarasubiye inyuma inshuro indwi ivyo navyo bikaba ari bisanzwe kuko mu bihugu byose abantu bagenda barondera guteza imbere umwuga nkumbure hariho ibindi bihugu byaduciye imbere kuko ku mwaka uheze twari twateye imbere intambwe 8 umunsi twateye inyuma intambwe 7 burya hariho ico baba bahereye ko mu kugira ngo dusubire inyuma ico rero nico nibaza yuko tuguma twihweza turabira hamwe igihe cyose ico tuma tugumana uwo murindi akaba arico tugiye kwihweza gusumba kugira ngo ku mwaka uza uzosange twateye imbere ku bibanza bishika 50 cyo mubona cyo kugwa nyene n'ikihe ico kugwa nama nakivuze nico nyene duhejeje kugira umwimenyerezo harya wa eloquence ngira mwabonye yuko turashakeneye kubandanya twiga murakoze